nza kurema amajuru mashasha n'isi nshasha. Bavukanye turabandanya urugendo rwacu rwa karema twatanguye. Uno munsi no munsi wa 23 murumva yuko dutera twegera imbere. Ejo haheze twahimbaje umunsi w'Imana w'akanyamuneza, le dimanche du retard, aho duheza tukamira amategatoyi tukaruhuka gato, tukiyibutsa kwikarema ari gihe cyo kwisubirako, mugabo kidutegurira akanyamuneza ka Pasika. Ako kanyamuneza niko tubonye umuhanuzi Izaya abura ubugira kandi muri iki gitabo ciwe igice ca gatatu ciswe igitabo c'uruhoza, le livre de la consolation. Izaya agaheza akavuga amajambo y'umukama ati nza kurema amajuru mashasha n'isi nshasha, nta uzosubira kwibuka ivya kera, ivyo ntibigasubire kwiyumvirwa, ariko bazosagwa n'akanyamuneza n'agahimbare kadahera kuvyo nza kurema. Nza kurema Yerusalemu izobugweze, igihugu canje naco bacite gahimbare. Yerusalemu izonezereza, igihugu canje naco kizombera gahimbare. Umukurambere niwe yamaze ati iritararenga nta uritera ingata. Natwe abakristo tukavuga tuti nta kure Imana itokura umuntu. Ibiza yari karabibura igihugu cari mu bihe bitamezeko, mu bihe bigoye, aho bose bari bihebuye, ariko umukama araheza arabura ko agiye kuzokura iminiho n'induru mu gihugu ciwe, kuko azoba yakigize gishasha cuzure agahimbare, maze abantu basubire gutwenga igitabura muntu. Imana rero n'umuvyeyi adukunda, azirikana umwe wese muri twebwe, igaheza ikatwipfuriza ivyiza n'akanyamuneza. Nanone nta muvyeyi atokwipfuriza neza umwana wiwe. Nico gituma na twebwe nuno munsi ishaka kuturema gushasha, ngo idukuremwo ivyo vyose bidutera umubabaro, idukuremwo ivyo vyose bituma tugira agatima tare, iduha umutima mushasha, duheze dutsinde ivyo vyose bitubuza kuyihimbara mu buzima bwacu, mu bitubuza akanyamuneza, mu bituma tutaba bashasha harimwo indwara n'urupfu. Niho twumvise Izaya abura ko urupfu ruzoheza rukigira inyuma, maze umuntu agapfa vy'ukuri akuze. Bavuze gupfa umuntu akuze, mu gitabo c'ubwitonzi baraheza bagasigura ko ubusaza nyabwo atari imyaka umuntu amara, ariko ari gihe yamaze agororokeye umukama. Ni mpamvu rero muca muza kuraba abantu bapfuye batarakwiza imyaka 100, mbe n'abayikwiza ni bake, ngo muce mubita ibivume canke abantu bakenyutse. Urupfu rero ni indwara, biraheza bikerekana amagara make ya muntu, intege nke ziwe, bikerekana ko turi n'abacumuzi. Mugabo kandi mu bituma tugira akanyamuneza habamwo ukwemera rero. Kwa kwemera dufise mu Mana, tukabona ko tubaho canke dupfa tuguma turaba umukama nkuko Paulo mweranda bituyagira. Niho twumvise muri no nkuru nziza Yezu yerekana nk'uwaje gusubiza akanyamuneza ikiremwa muntu. Uyu mwariho w'umwami arazi ko atamukura bura mukuru we, niko kwegera Yezu amusaba kuza kumukiriza umwana wiwe. Ndibaza yuko yari yataye wakuba yagerageje gutarataza, nanone ntarataza ruta mbundari. Yezu amusavye kwemera gusa, atarinze kubona ibimenyetso n'ibitangaro. Mugabo ikiboneka nuko kwemera kuno muntu kukiri guto, kukabona ko Yezu ategerezwa gushikiwe, atahashitse atagashoboka. Niko kubandanya mugabo atakambira umwana wiwe, kuko yarumvise ko Yezu ashoboye. Yezu acarishura igisabisho ciwe ati niwigire akana kawe kakitse. Ariko arataha
abiwe baza kumusanganira. Sinibaza ko nubwo yari umushefu nkuko mukunda kubivuga bari baje gusanganira uyo muntu gusa, ariko bari baje no gusanganira Yezu, mbere bafise mu mutima n'igihababu cyo kumubwira bati ntiwirigura muzembagiriza ubusa, ni wisubirira inyuma kuko umwana yakize. Uraho rero araheza ababaza aho umwana yakiriye kugira ngo yumve yuko by'ukuri cyo bari gihamana, bimwe twita hasard mu gifaransa, canke ko ari Yezu yashoboye gukiza uwo muntu. Ubwo yaravuga nyaruka manuka. Baraheza baramubwira bati ejo ku isaha y'indwi. Acaribuka ko bihuye naho Yezu yavugiye rya jambo, araheza aremera kumwe nabiwe bose. Bavukanyi gato karakura, ntawo kwihebura ngo ndacari kure. Gira ukwemera gusa, wegere Yezu araheza akagukuza. Twumvise ko yaje ari mwaba bandi novuga ntibahitishamwo, ariko ku mwanya wegeye imbere niko yagize icavamwo gushika aho yemera gutaha atajanye na Yezu, kandi ari byo yari yamusavye. Mu nyuma aragira icavuyemwo. Natwe bavukanyi turashobora gukora ineza turi kure kandi gakomeza benshi. Ijambo riremesha turashobora kurihereza abanaka kandi bari kure. Amatelefone rero ntadufashe gusamara gusa, mugo kandi adufashe no gukora ubutumwa. Aho woraba mwebwe muri hano n'abandi bari mu bindi bihugu, ubuhinga bwo guhanahana amafaranga umuntu atavuye ahari bwaragwiriye. None cyo kubuza yuko uramira umuntu ari mu cendacuru, byo kubuza yuko uramira umuntu ari butihinda. Iciza turashaka kugikora mu kwemera nyako, mu kwemera kumwe na Yezu, tutiriwe turavaho turi. Ntihagire rero witwaza ibirere kugira ngo arihe gukora iciza. Nubu hari benshi birirwa bariruka inyuma y'ibimenyetso, bakisanga bageze muri ya madini n'amashengero abemerera ibitangaza, mu nyuma bikarangira babuze byose nk'ingati menye, bakagira gusha no kugoka. Twebwe nk'abamenye Yezu nitugira ukwemera gushitse muri iyo mana yacu yo yama idutabara, duheze tuyihaye kuko izoba yatubogoye. Uno munsi Yezu ashaka kudukiza natwe nkuko yakijije uno mwana. Arashaka kudukiza ubuja bw'igicumuro, mu kuduha ikigongwe cuzuye, mu kudukiza ibihanamiye ubuzima bwacu, kandi ni byinshi. Ica dusaba no kugira ukwemera gushitse kugira ngo twebwe nyene n'ubwacu tumwegere, ariko kandi tumwegereze n'abandi baheze bibonere umukamagira neza muri ino si y'abazima. Muze dusaba umukama ngo atugire by'ukuri bashasha, adukize ibiduhanamiye, niho twogira akanyamuneza kamuje, tukazobana nawe mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amen.